Uno munsi ngoma ndabatware kuraba wa muhungu Pacifique umwe yagira accident umwe mwafasha ubu ari mu bitaro hehe ari mu bitaro i Dubai. Ari mu bitaro rero bita Al Rashid Hospital. Si hafi ariko mwihangane ngene ndabatembereza umuji wa Dubai ngiyi pwe tugiyeko Rashid Hospital murayibona kuri map. Aha rero mwebwe ngoma ndabatware mupfunge sentire do security neza. Aha ntavyo gufyi n'abagenzi reka dukate. Turagi reka ndabacumitiremwe akaririmbo tugendere muri mpwemu wa mpayinka. Tugendere mu mavuta. Turakata iburyo. Tugomba tuje kwibarabara rikuru. Voilà, turiko tuje kwibarabara rikuru canke ico novuga yuko bita highway canke autoroute. Aha rero ni danje wa mpayinka. Urana ko dushitse. Kuyo ku misozi araje. Aha rero twagiye. Murakumva? Kakaririmbo kararyoshe kabisa. Kubisi imbere waraje. Mushire ko sentire do security neza. Mwirwe murangora ngaha jewe. Aya mabarabara murabona kwasa neza abahungu. Abiruko. Yeah. Mlemyaravutse birarangiye. Ya la la. Marize ndayahinduye ndirimbo sha. Aha tugomba dushikire murahabona. Aha metro ica hejuru. Aha metro ica hejuru yo ngaha. Numwami niwe vyagiye kumuzure nguyu mwamaraje. Aha turacagenda abahungu. Ijambo rya nyuma genda murasayangana muri mpemu mabiruko. Aha turacagenda. Umuremya aravuze bo kandi ngo wa muhungu bariko baramuvura neza gose. Nico gituma tugiye kugira ngo twirabire ingene ameze. Induyi irimbosha Rashid Hospital. Kwa mabiruko ngo ntibizokwama biruko. Oya. Ntibizokwama biruko. Namba na gato. Narangiye. Aha hejuru aha. Iryo barabara riri hejuru ricako metro. Na itereni wa mpayinka. Urabona yuko habaye akamuteyaje gatoya. Watugiro byakazoza. Iryo barabara riri hejuru ricako metro. Ndasubiyemwo. Metro zica hejuru y'imiduga. Ya. Mana nitugaruriza umunezero kabisa. Natwe bimere nkuko. Aha ni metro station. Aha ni abantu bururukira aho hejuru murahabonye. Mwabonye yuko twegereje. Turiko turashika kuri Rashid Hospital. Rashid Hospital ni nini cyane. Ngaha turi hafi. Urabona yuko twegereje kuri parking. Umuremya aravuze ati. Turiko turazunguruka kugira ngo
duce mu irembo canke muri porotayi. Aha twashitse twatuye wambaye inka twasohoye ni hanini cyane. Aha twashitse muri parikingi, ni parikingi y'ibitaro bita Rashid Hospital. Katuraba ukuntu tugira parikingi. Aha rero ngaha tutagize parikingi neza apolisi bodufata. Nuko tubanze tuzimye indirimbo ntibadufate. Aha rero twinjiye mu bitaro bita Rashid canke Rashid Hospital. Umusore wacu murabona yuko bariko baramwitwararika kandi ngo bariko baramwitwararika neza. Ndabibutse ko bitabaye bigikunda kuja kwivuriza mu Bubirigi kuko basaba amafaranga menshi, basaba amadolari 200,000. Eka ngo naha ntivyoroshe, basanze ibi bitaro bizimvye. Ariko ngo bamaze kumufasha basanze ari infection. Ubu rero baramaze kumugirira operation. Umuryango ugashimira mwebwe mwese mwagerageje kuwufasha. Ariko kandi ngo mubandanye mubasengera kandi mubafasha. Ngo bababwiye yuko operation ya mbere izotwara amadirihamu 30,000. Aho bakabanza bagataha. Operation ya kabiri nayo igatwara amadirihamu 70,000. Yose hamwe muca mwumva yuko ari amadirihamu 100,000. Amadirihamu n'amafaranga bakoresha i Dubai. 100,000 vy'amadirihamu bingana n'ibihumbi 19 vy'amadolari y'abanyamerika. 19 vy'amadolari navyo n'amafaranga yababa imiliyoni 100 mu mafaranga y'amarundi. Bantu b'Imana. Gerageza mufashe uwo muryango, murumva yuko ari ibintu bitoroshe. Ubishoboye wese agire ico afashije. Hanyuma mwe muri Dubai ndazi ko muri benshi mudukwirikirana, murashobora kwishikira kuri Rashid Hospital mukamusuhuza. Ari muri chambre 14 7B. Voilà uku nyene vyanditse muca mubibona. Iyo urose abantu baza kuguserukako aho ugwariye urumva uremye. Hanyuma namwe mutaronse uburyo bwo kuja kubasuhuza, murashobora gucisha ngaha akarimi kashe ngaka konte ya Bankobu ngiyi no muri Kopeke y'Igitega nimero ya konte ngiyi murayibona. Abari hanze namwe gofund, link ya gofund murashobora kuyibona, turayishira muri description. Kubari kuri YouTube, kubari kuri WhatsApp turayibaha. Namwebwe mwese muri kuri Facebook turabaha hejuru muri kuri titre muze kuraba link ya gofund. Igituma nababwiye ko ndabatembereza mu nkurikire gatoya rero mbanze ndabatembereze ibi bitaro vya Rashid Hospital kugira ngo nze kubabwira iryo jambo duhejeje kuhatembera. Voilà. Welcome to Rashid Hospital. Reka murabe ingene ibi bitaro bisa. Nababwiye ko hari ibitaro binini cyane. Bifise ibitanda 762. Nukuvuga ngo ni bitaro binini cyane. Aha uri kuragenda urabona yuko ugenda urugendo rurerure kandi uri ndani muri byo. Ndabasavye mu ndabire ingene hakaka. Voilà. Mana yanje. Ndabire ingene hasi hasa amakaro woyirabamwo. Ndabire. Ico biti bitaro wampaye inka.
mundabire umengo ni hoteli ya danje. yo ndabire ingene hasi mundabire voilà ibi nivyo bita Rashid Hospital. Ndabire nagomvye dutembere wampaye inka kadutembere henga umugabo ataragenda avuga ngo wiwe niho bacumba bunini. Ushobora kuba umaze gushika muri Kira Hospital, ugashika muri Rwakarede, ugashika muri hopitale militaire, ukabona ko ari heza cyane. Voilà. Banza witegereza ahantu ingene hasa. Nico nagomvye yuko turaba ingene ahandi hantu hameze, ingene abandi bantu babayeho. Voilà. Bantu b'Imana, voilà. Ibi nivyo bita Rashid Hospital. Aha rero niho Pacifique agwariye. Reka tugeze ngaha. Urabona ko twagarutse muri parking. Hari ico nari ngiye ntaberetse. Ibi bitaro birafise n'ibibuga vy'imipira. Voilà. Aha abaganga baragenda bagakubita kabumbu. Murabona yuko bakinira indani mu nzu. Aha hakinira abagabo, murazi yuko ari mu bihugu vy'abayisilamu. Aha naho hakinira abagore. Aha murabona yuko ari nyuma ya hopitale, mugabo ni muri hopitale indani. Abagore baba bafise aho iwabo bakinira. Murabona yuko bariko barakinira indani mu bitaro vya Rashid Hospital. Ico nagomba mvuge, murabona yuko aha hantu ari heza cyane. Uhashitse uri umugwayi uza wumva utanguye gutora mitende. Je rero ngaha nca niyumvira ikibazo nti tweho kuki. Murazi yuko mu misi heze twabashikirije umugambi w'amagara meza ku barundi bose. Murazi yuko twababwiye duti hariho umugambi uko twokubaka ibitaro vy'akarorero muri Afrika yose. Nico gituma ndabatembereje ngaha muri Rashid Hospital. Sikuvuga yuko ariyo nziza cyane gusumvya izindi i Dubai. Hariho za Dubai Hospital, hariho izindi za Dubai Germany Hospital, hariho Dubai American Hospital, ni nyinshi. Je ndashimye kubatwara ngaha muri Rashid Hospital kubera twari tugiye kurabaho uwacu. Nongera ndababwira yuko jewe iki kintu kindaza ntasinziriye. Niyumvira abantu bambwira bati dutabarize, dukeneye amafaranga angana uku nuku. Jewe nkabona yuko kabisa ataco noshobora guterera muri aya mafaranga. Kashavuga nti okay, reka nkore ivyo nshoboye. Mugabo iki kintu kikanguma ku mutima nkiyumvira nti none ni gute abarundi twoshika aho tudasubira guhangayika nkuku tukaronka ibitaro vy'iwacu twivurizamwo kandi birimwo abahinga bakomeye bashobora kutuvura, ahubwo bakavura n'abanyamahanga bose, hamwe n'abanyafrika bose baza kwivuriza iwacu. Voilà. Naho twaba tutaravyubaka tugashika aho umurundi wese agwaye amahera yose bo bamusavye twoshobora kumufasha canke twoshobora kuyariha akagenda akivuza atangorane nimwe. Mwiyumvire nk'uyu mugwayi bariko bamwaka imiliyoni 100. Ndasubiyemo imiliyoni 100. Ico giharuro muracumva mwebwe? Iyumvire nawe. Impanuka nta muntu numwe ashobora kuyirinda. Urashobora kwirinda impanuka, mugabo impanuka igushikira utavyiteguriye. Nico gituma bayita accident. Ni ibintu bigushikira utavyiteguriye. Iyumvire ucigira nka accident nk'iyo Pacifique yagize. Uvunitse ukuguru canke uvunitse urubavu canke ukomeretse ukundi. Baciye bakurungika mu Buhindi canke bakurungitse mu Bubirigi canke bakurungitse mu bindi bitaro. Bagusavye imiliyoni 50 canke imiliyoni 100 nkizi bariko barasaba Pacifique. Wewe wovyifatamwo gute? Aha rero
bamwe usanga bafise imvo za politiki ngo yango twebwe bimeze uku nuku nuku ngo kandi mwebwe bimeze uku nuku nuku. Aha nibaza yuko ivyo vyiyumviro bica bihagarara, kuko iyo amagara gukitse bamwe musangiye ivyiyumviro vya politike urabarondera ukababura. Voilà, ibi ntibiraba umusenere DFDD, ntibiraba umusenere, ntibiraba umuMSD, ntibiraba umuporona, biraba abarundi. Iki ni kibazo cyategerezwa kurazishinga umurundi wese. Iki kibazo kirahambaye, uzotelefone nabo muri leta, aya mahera biragoye ko bazoyaguha. Bazoyakoresha ibindi ntiriwe ndavuga, ariko wewe ntayo bazoguha. Sinovuga byinshi. Ubwa mbere naberetse projet, kandi iyo projet mwarabonye yuko yoshoboka. Voilà, twarabivuganye ko murabona yuko yoshoboka. Ubu rero hari ikindi ciyumviro naronse cotuma ijya projet yoroha cyane gusumba kujya twayivuganye. Nibiharuro tuzokora ndabereke ntengene twobigira uku kandi muzobona yuko bishoboka. Uru n'urugamba dutegerezwa kugwana tugatsinda, kuko amagara n'amazi aseseka ntibayore. Nta muntu numwe agwaye atababara. Nta muntu numwe agwaye atarondera uwumufasha. Nibishoboka. Rero mwitegurire iri jambo ndabemereye ry'ukuntu twobikora, maze ibintu byuko abantu bacumukura bagiye kwivuriza hanze bagasabwa amafaranga menshi bihagarara. Voilà, turi kumwe twese ataburyarya, birashoboka. Nzobereka ukuntu bishoboka. Ya mbere mwarabibonye, ibi rero bizoba byoroshe gusumba bijya vya mbere. Imana nibampezagirire mwese, reka twibananirize rwa rugendo, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.